hariho nk'abantu bamwe bamwe bitiranya umugambi utwara bakawitiranya n'igihugu, bagafata canke bagafata abantu batwara ku giti cabo bakabitiranya n'igihugu. Mugabo ngenda kubwira umuntu afise ikiringo abaho n'ikiringo aviraho mw'isi. Mugabo igihugu coco ntigihera kigumaho. Murabona abari bakomeye mu myaka ya 60 ubu nta numwe nabavuga. Mwarumvise ngo ubu yahasigaye mu Burundi bavuga ngo nyakubahwa cane. Ivyo muramaze kuvyumva ni icubahiro. Ivyo ntibiba bijya bavyita ibintu vyo kunezereza ibigumbagumba. Uravye ibibazo igihugu gifise ukabona hari abantu baguma bagira barazwi ishinga no kubabwirwa ngo nyakubahwa cane. Ivyo bintu wowe uravyumva muri vocabulaire ntibiri mu Burundi gusa. Ni ukubaha abaganza Rufiye. Bibiliya iratubwira ko tugomba kubaha abaganza. Mugabo kumwubaha si ukuvuga ivyo bavyita gusaba cyangwa kurondera kunezereza ibigumbagumba vy'umuntu atwara. Mugabo kubaha ubuganza nuko umubwira ko agomba gukora ivyo agomba gukora mugabo urupfasoni. Mugabo bijya bintu ndakubaza umushinga amateka wumvise ngo wewe nyene uzawumva ngo jewe ngo ndi honorable naga mu bisanzwe ndagenda babwire yuko ikintu bita honorable kibwiga umuntu amaze guheza amanda babonye domiye honorabilité akayihabwa n'ivyo yakoze. Mugabo ahandi hose l'exercice de son mandat est député umushinga amateka. Mugabo honorabilité ayihabwa n'ibikorwa aba yarakoze arafe dosomanda inyuma y'ikiringo. Mugabo twebwe usanga umuntu ari hariya ngo honorable ngo jewe ngo honorable wowe ni uva kuri honorable. Ivyo ntibiba, ivyo biri mu Burundi gusa no muri Afrika. Si icubahiro abahawe n'amabanga ariko urumva oya samama gwicubahiro ico gihabwa n'ivyo ukora nico bariye societe. Nyamba hari ibintu rero byinshi igihugu cacu nivyo vya mbere umuntu agomba kubahwa. Nivyo umuntu wese no kumubahiriza agasonerwa mu gateka kiyo. Mugabo abantu batwara bagomba guhabwa icubahiro n'ivyo bamariye societe, apana ibibanza barimwo, kuko bigiye banza barimwo n'ubundi basubiriyemwo ni ibibanza bahabwa n'abene gihugu. Nabo bene gihugu babaha ivyo bibanza nuko babibaha kubera babahemba amakuru n'amatagisi yabo. Ivyo warubizi bajya n'abakozi bacu nabungere bacu. Ivyo sinzi kuvyumva nabungere. Umungere rero nawe arafise uku n'umusuku. Umusuku rero kandi abamusuku rero wamuhemvye kuva tuguma mu buntu buto budashobora gutera imbere. Ivyo je ndavyita ivyumviro vyo hasi cyane. Ivyumviro vyo hejuru cyane tugira ibiganiro bijana kwiterambere ry'igihugu, bijana kubibazo bihari kugira ngo tugire bijya twita préalable development. N'ubu twaragize igitabo cy'imbona kazoza kigizwe n'injingiri zitanu. Izo nkingi zitanu umurundi wese ari mu mahanga ari mu gihugu tugomba kubyumva kumwe, tukumva yuko igihugu kigomba gutera imbere gishigiye kwizo nkingi zitanu. Mugabo kandi tukiri muri honorable excellence ivyo bintu ndakubaza hari umuntu wo muri Etats-Unis n'umudepite cyangwa umuperezida urumva yitwa honorable canke yitwa excellence harumva none abarundi barasanga imico n'abanyamerika n'icubahiro. Ivyo cy'imico ivyo ni ibintu universel, ibintu by'imico. Umuntu kwisi hose umuntu agiye mu mabanga ahabwa societe niyo ikwiye kumugena ingene agenda. Mugabo kubera impozi babiri ruhande zimukikije acemba ko caba honorable, acemba ko caba excellence, acemba ko caba. Mugabo nundi abisubiyemwo je nari mu nama ndabahakana gasanzwe, nari mu nama n'utwara umugambwe uri ku butegetsi. Hanyuma numva bose bavuga ngo nyine iteka cyane, ngo nyine iteka cyane. Ico kintu numva n'ubwabere ndacumva je ndavahaguruka nariko muri atubazo dufise na kino gihugu. Mwumva ico kintu kwari cyo cyumva umwanya abantu bakavuga nyine iteka cyane. Nebuze mu nama n'injiri ndabize no kwirata ko nebuze mu nama abantu bose bahari. Ndababwira nti nukuri tukirimo ibi bintu bito bito. Jewe Rufyiri umamagaye Rufyiri ahubwo birafasha cyane gusumba. Mugabo tukiri mu buntu buto buto bizotugora ko dushobora gufata ibintu byo hejuru.
vuga ivyo nakoze ntimuzombwire ivyo nakayavuze naciye ndabafuta naciye ndabagiriza insécurité psychologique ku bakuru ushaka kuzana insécurité psychologique ku bakuru ukaza kunshira muri insécurité psychologique none umuntu wonyene ivyo yavuze ntuzi ko ari ivyo none wabonye ko naciye mvuga nti vuga ivyo wanje amakomine yose inshuro zitatu amazone yose ibiki panga abanyagihugu taduhejeje umugambwe CNDD-FDD urimwo abo bita ibihangange benshi bavuze ngo ibihangange byo mu mugambwe CNDD-FDD uca wumva yuko ari abantu nyene badasanzwe ibihangange umugambwe CNDD-FDD rero barakunda ivyubahiro cane birenze ivyubahiro rimwe na rimwe bicanga abantu bahagira bati none aba bantu biyitiranya n'Imana bagomba kwinganisha n'Imana bipanze gute kumengo amazina canke ivyubahiro biha bigomba gutera icuka gushika yaho abantu bagira confusion donc bikabacanga bati none ibi bintu nibiki ntibishobore gutahurika ndabaha akarorero mu myaka iheze bafashe umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza bamwita imboneza yamaho abantu baragira bati none bati imboneza yamaho vy'ukuri abantu baragira bati ibi bintu nukurenza urugero kandi muri CNDD-FDD baravyishimira nyene ukabona yuko babivuze bashimitse nuko ivyo ntivyahereye ngaho haciye haza irindi jambo rya nyeniteka abantu bati none nyeniteka ko kwiri jambo ritari rimenyerewe mu mateka y'u Burundi ngo nyeniteka kare bavuga bati umukuru w'inama nkenguza amateka umukuru w'inama nshinga amateka mugabo barabihindura ngo ni nyeniteka barashira kwiyo titre nyeniteka umukuru w'inama nkenguza amateka nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka aha mu gifaransa haba hariko akandi kantu kavuga ngo très honorable Reverie Ndikuriyo très ku rwego rwo hejuru voilà munini voilà très bon abantu bakiyumvira bati none ibi bintu nibikiga yemwe ubu hoho rero bahinduye basigaye bavuga ngo nyeniteka cane mana yanje ibi bintu none ibi vyubahiro mwebwe muvyumva gutega yemwe nukuvuga ngo hasigaye hari ba nyeniteka cane voilà ba excellence hariya umuntu rero yokwibaza ati kubera iki ibi bintu cane bivugwa mu Burundi kubera iki muri Amerika batavuga ngo son excellence Donald Trump ngo son excellence ngo Barack Obama son excellence Emmanuel Macron son excellence voilà très honorable très honorable ibi bintu rero biriko biba mu gihe muzi ingene mu gihugu ibintu vyifashe nukuvuga ngo badugije ivyubahiro vyabo ivy'abanyagihugu babishira hasi nukuvuga ngo bobo bakiranira canke baharanira ivyubahiro vyabo gusumba uko baharanira inyungu y'umwene gihugu mwene ibi bintu rero ndibaza yuko ari vyo bituma igihugu gisubira inyuma ibi bintu nukubiraba neza vuga mwarumvise ngo ubuye hasigaye mu Burundi bavuga ngo nyakubahwa cane ivyo muramaze kuvyumva ni icubahiro ivyo ntibiba bijya byita ibintu byo kunezereza ibigumbagumba uravye ibibazo igihugu gifise ukabona hari abantu baguma bagira
barazwi ishinga no kubabwirwa ngo nyakubahwa cyane. Ivyo bintu wowe uravyumva muri vocabulaire ntibiri mu Burundi gusa. no kubaha abaganza rufiye. Oya Bibiliya iratubwira ko tugomba kubaha abaganza. Mugabo kumwubaha si ukuvuga ivyo bavyita gusaba cyangwa kurondera kunezereza ibigumbagumba vy'umuntu atwara. Mugabo kubaha ubuganza nuko umubwira ko agomba gukora ivyo agomba gukora mugabo urupfasoni. Mugabo bijya bintu none ndakubaza umushinga amateka wumvise ngo wewe nyene uzawumva ngo jewe ngo ndi honorable nawe mu bisanzwe reka ndababwire yuko ikintu bita honorable kibwiga umuntu yamaze guheza amanda babonye domiye honorabilité akayihabwa n'ivyo yakoze. Mugabo ahandi hose l'exercice de son mandat kwa député umushinga amateka mugabo honorabilité ayihabwa n'ibikorwa aba yarakoze arafe dosomanda inyuma y'ikiringo mugabo twebwe usanga umuntu ari hariya ngo honorable ngo jewe ngo honorable wowe niwe uva kuri honorable. Ivyo ntibiba, ivyo biri mu Burundi gusa no muri Afrika. Si icubahiro abahawe n'amabanga ariko urumva oya sama mago icubahiro ico gihabwa n'ivyo ukora n'ico bariye societe. Nyamara ibintu rero byinshi igihugu cacu nivyo vya mbere umuntu agomba kubahwa. Nivyo umuntu wese no kumubahiriza agasonerwa mu gateka kiwe. Mugabo abantu batwara bagomba guhabwa icubahiro n'ivyo bamariye societe apana ibibanza barimwo, kuko bijya banza barimwo none basubiriyemwo ni bibanza bahabwa n'abene gihugu nabo bene gihugu babaha ivyo bibanza nuko babibaha kubera babahemba amakuru n'amatagisi yabo. Ivyo warubizi bajya n'abakozi bacu nabungere bacu ivyo sinzi kuvyumva nabungere. Umungere rero nawe arafise uku n'umusuku umusuku rero kandi aba musukura wa muhendi kuva tuguma mu buntu buto tudashobora gutera imbere. Ivyo je ndavyita ivyumviro vyo hasi cyane. Ivyumviro vyo hejuru cyane tugira ibiganiro bijana kwiterambere ry'igihugu bijana ku bibazo bihari kugira ngo tugire bijya twita reliable development sumba. Mugabo tukiri mu buntu buto bizotugora ko dushobora gufata ibintu vyo hejuru. Icanezereye nuko nawe yavuze ati ivyo bintu vraiment jewe babivuga si cyo barondera. Nico gituma jewe mbona none ivyo bihurira hehe n'igiturire turiko turavuga ibihera ngaho nyene. Burya jewe niyumvira yuko burya ukiri mu buntu buto wewe burondera yuko bwo ushira imbere hejuru bashira hejuru wewe biragora ko ushobora gushira imbere uwundi. Igiturire rero naho gihera ugomba kubaza kwicisha bugufi, ugomba kubanza kugira mugabo ikinezera nuko mwa kino gihe hariho abatware bamwe bariko baravyumva kandi burya birumvikana umuntu wese muri natire muri kamere kiwe afise ukuntu aguma yumva ko mego niwe yoje imbere. Mugabo abarundi bari mu mahanga bari mu bantu ba mbere bazofasha guto mpinduka. Uvuga cyane iri jambo mwebwe mudatahura ntibagereho kuninahaza ibigumbagumba by'abarongora by'abatwara. Ivyo jambo ryo kuninahaza ibigumbagumba by'abatwara nivyo hariho bamwe bavyumva n'abandi bataravyumva. Mugabo nukumenya yuko impinduka ziza bukebuke. Na jewe sinavyumvise ubwo nyene mugabo nikiye cy'impinduka. Ndabakaruro gasanzwe abarundi bari mu mahanga bobo barafite ico bita liberation de la parole bakavuga uko ibintu bavyumva bavuga bisanzuye. Mugabo urabona mu kino gihugu hari igihe rimwe na rimwe bigorana yuko uvuze ikintu kidaryohera mu gutwi umuntu kanaka acabona kumengo washize isoni acabona kumengo uri urarenza urugero. Muganda ngenda kubwire yuko igihugu kiradusumba twese nta muntu numwe ari hejuru y'igihugu. Nico gituma twese tugomba kugira ikintu bita débat d'idées tugashira imbere ibiganiro ibiyago. Mw'ishure ry'abarundi bose turigisha kwicisha bugufi. Iyo ubwishime bwarenze abantu canke kwishira hejuru canke kwiha ivyubahiro birengeye arivyo biranga abategetsi, aho hantu biragoye yuko hashobora kubaho iterambere kuko bagumiza amaso kw'ivyo vyubahiro vyabo nyene. Ivyo vyubahiro rero vy'ikirenga
bibereka yuko ivyo biti bariko bizokwamaho. Ni ukuvuga ngo ivyo vyubahiro birababorera, bakabona yuko ata kindi kintu bashoboye atari ukuguma kw'ivyo biti nyene. Ariko si uko bimeze. Hari umutama yahora avuga ati aha turi hari abandi. Umaze kumenya yuko aho uri hari abandi, ni vyiza yuko uca bugufi, kuko buraca bugacana yandi. Abasendefdede bari bakwiye kwicisha bugufi, bakiga uburyo bwo gutora ingorane z'ibibazo biriho, ibibazo bihanze Uburundi n'abarundi. Iyo ubutegetsi bumaze kunanirwa no kwicisha bugufi imbere y'abenegihugu, ubwo butegetsi buba busigaje igihe gito cane. Ibi bintu rero vya très honorable, nyakubahwa cane, ibi bintu barakwiye kubihagarika, bakiga kwicisha bugufi. Nuko ntimwibagire kugira subscribe. Imana nibahezagire, twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.